Il est beau, 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 mon pays. Oh, il est beau. Donc, il y a une organisation imaze kuva muri 2009 Quest World yatanguye muri Espagne cyane muri 2009-2008 crise économique yo muri Europe yari yabaye nabi mugo muri Afrika nazi ko mutabikayarije kuko amahari bad economy right habari crise umwanya wose muri Afrika umewe ko tubibona mugo muri Europe harabaye crise ikomeye cyane muri 2008 ama organisation yarugara ibintu byose birapfa. Donc iyo organisation yafashe opportunity igaca ifata ikagura icidira ayo ma organisation ikateza imbere igaca yagurisha nibyo yatanga gukora. Donc icyo mwaje kuraba ngaha ni company twebwe durepresenta ni yitwa Quest World. Iyi Quest World ikikora twe turaba promoteur, okay, genda promoter. Hama akaba n'indi company yitwa Atlantic Global Asset Management AGAM jambo duto. Iyi company rero ni yama investissement, okay, ni yama investissement. Donc il est basé à Cap Vert. Barimo Brazil, Cap Vert. Nakaza hari. Oya nafa kuvuga, hari abatinya pedete kuvuga. Cap Vert na Zaire kari kuri west ya Afrique, okay? Il registre hariya muri Cap Vert, arabona hariho NIF, barafite NIF ushobora kuverifiya muri Cap Vert, chambre de commerce muri Cap Vert ushobora kuverifiya iyi organisation kwibaho n'amacontact. Icyo bakora ni fond d'investissement, okay? Fond d'investissement nukuvuga iki bafata amahera y'abantu mu kigwi bagaca bayinvestisa ahantu bagaca baha return ingaruro bagaca baha ingaruro inyungu kuri umutahe mwabahaye 4 à 6% par semaine. Abantu benshi bibaza ko ari menshi pourcentage nyinshi nari burabibaza ko ari nyinshi mugabo amabanki n'ibindi bararoma plus de ça mugabo nuko badesida kuduha tukende. Okay? Donc icyo bita IPO cyo batanga bagira initial public offering ni ukuvuga iki ni organisation nko par exemple office société iri privée. Nkuko avuga ati jewe nshaka isosiyete iri prive nshaka kwiduza hejuru, okay, nshaka kwiduza hejuru mugabo ukavuga ati solution mfise ni gusaba umutare ideni ibanki kiguca amahera menshi canke gusaba abagenzi baba bari limite. Donc iyindi solution niyo kuja muri initial public offering, kuja kuri ukavuga ati okay ama action ndavuga nk'ama action nka 20% reka ndagurishe ku bantu bampa amahera ya nzoze ndabaha amadividend, okay? niyo bitanga ngo icyo gihe isosiyete yawe igiye kuri initial public offering uba uri en contrôle 80% urumva n'iz'abamamvu niyo initial public offering, okay? niyo abandi ba investors bakongera bafata other security in replacing of other securities. Nukuvuga par exemple bareinvestisa nko mu abantu bashaka amadeni bashikisa amaprojet par exemple yo kubaka amazu amabuilding ya commercial kuko bari bafite limite y'amadeni bashaka gufata bagaca babahaye bakabaha return. Yeah, urumvikana? Okay. Abantu bari nyuma y'iyo company n'abantu babiri. Uyu murusi uyu n'umurusiya aba muri Cap Vert yitwa Andrei Andreevich Abakumov, okay? Uyu niwe atwara abantu, hariho aba manager b'iyi firm 25, uyu niwe aba managing agaca chief executive officer. Uyu nawe ni umuperezida wa fond
uyu muperezida yitwa Antonino Vieira Robalo, uyu yahora ari ministre de l'énergie muri Cap Vert pendant 20 ans. So, donc n'umuntu ari respecté ku buryo atoshira izina ryiwe ku kintu kitaba. Donc urashobora kuraba aya ma licence bashaka kwerekana yuko bafite licence pour les activités financières. Donc biri mu Congereza hari biri mu Portugais kuko Cap Vert yabaye koloni n'Abaportugais. Donc amajambo menshi ni mu Portugais kuko byose biri kuri website kuri site yabo. Okay? Il a une déclaration ya NIF byose biri kuri site yabo kugira berekane ko bari correct. Okay, bari amataxe yabo mu gihugu cy'iwa muri Cap Vert. Haba yiri ya auditors ko berekane yuko amakonti yabo aba audited ko bari correct, yeah? Okay. Now, ushobora kwibaza aya mahera yacu tuyabahaye. Uko abantu benshi mvugisha barambara ati ahantu twashize amahera yacu baca bayatwara. Ndabaje none waruzi iyo ko aya mahera washizeho uraruzi ico bayakoze. Nta n'umwe yarazi ico bayakoze. Donc il faut bien sûr kumenya ico aya mahera yakoresha. Ndakubareti aya mahera azobyara 200%. Ntazoza bamuje. Il faut pas akora. So, donc aya activité bakora bari mu bintu bita asset management. Ni ukuvuga bara mu par exemple ama organisation afise nk'ibintu by'ama gold mines. Gold mines ni ibintu aho kwibutare mama ahantu bafise ubutare par exemple baravuga ati okay twebwe ntidushobora kugura ibyuma byo gucukura ubutare murashobora kutugurira ibyuma mukatumanaging izi asset haba sinama payment services mu mwaka uza iyi organisation izokugurura banki yayo bazohora baprovidinga ibintu by'amapayema ku bakiriya bose basanzwe muri twebwe n'abandi bakiriya bose. Okay, trust management nk'umwana par exemple ushatse nko gushiramwo amahera kuziganiza umwana azogera mu ishuri muri future kuri université urashobora gushiramwo amahera bakakubikira basi amaplan amara 365 jours utayakozeko. Okay, akamultiplier. Aussi hariho ibi ya trade and arranging asset deals. Nko par exemple ama organisation aja kuri iyo IPO navuze kugira ufate iyi organisation yawe societe yawe uyitware kuva kuri wowe ije kuri public ushobora kucubigira wowe individual faut kucuca mu ma societe agent. Donc iyi company iri spécialisée muri ibyo ni mvuga gute ni nk'umukomisiyoneri avuga ati ibi iyanda bitwaye hagushika cyaba amahera menshi. Financial factoring nabyo ni par exemple société iri en problème muri financial difficulties tuvuge muri problème financier barashobora guca bavuga ati reka turabe ibiriko biraba ingorane iyo société ifise gituma yagiye en problème ni kubera. Donc bakagenda bakabiraba bakabaha n'amasolution. Donc batinga nka consultants aussi. Amwe n'amakompani par exemple ya ameze nk'ayashaka kubomoka bashobora guca bayafinance bakoresheje ya mahera yacu. Tuvuge baravye organisation bakabona ati iyi organisation irafise potential irafise future gusa ni problème ya management bashobora guca kuvuga okay reka tuyifinance hama tuzoyigurisha baca bashiraho iyindi abandi iyindi governance nshasha. Okay, na nibi nabariye arranging and conduct IPO aho niho baronka amahera. Donc hariho success yabaye vuba barafashe iyi organisation TACV iyi ni compagnie y'indege nationale yo muri Cap Vert. Muri 2013 yari en faillite. Ubwo kubera bari baze muri Cap Vert baravuze ati reka turabe ko twoshiramo amahera kuko ni organisation nationale
babona yuko hariho potential barayiguze ibi nibyo bakoze kugira bashobore kwigira barayigiye indani baragira ama deep audit barayistructuring barakora revenue management yari kwiragira nabi barashira kuri nshasha muri 7 à 8 mois izi ni profit déjà bari bamaze kugira 300 à 500%. Donc urumva iyi ni deal imwe gusa bagize no kuvuga ko aya 4 à 6% baduha ni utuntu dutoya compare n'ibintu baronga bo. Okay, so murashobora kuba mwiyumvira ati none abantu batwumvise ngaha batwumvise ibiki twaje gukora ikigeni ngaha niba basigurira ibintu ibiki tuzoganya. Donc iyi compagnie irabaha chance. Okay, just in representa iyi compagnie dufise sole right nitwe twonyine dufise droit yo kuyipublia kuyipromote. Donc iyi compagnie ifise irafise ama package. Okay, ushobora kuinvestisa amahera matoya 90 euro cyangwa $90. Okay, wabishe 90 wabishe mu euro azuguhema mu euro wabishe mu dollar azuguhema mu dollar. Okay, donc par exemple ndaza kubereka calculatrice twaba dukoresha projection par exemple wabishe 90 bakwereka yuko à la fin de l'année pourcentage izoba aux environs à 208%. Okay, muko muri 208% harimo monta yawe original ya capital. Okay, no kuvuga iki ni nyungu total iwawe utwaye azobari nka 108%. Yeah, donc 4% kuri ya 90 par exemple tubishizemo mu mahera ni nka 16 euros. Okay, par mois kuri ya 90. Donc ibi ya bira varia 24 à 6%. Igihe biduga n'igihe biduga kuri 6 7 muko ntibigera bimanuka moins de 4. Okay, mu mazeyo une année ntibigera bimanuka moins de 4. Okay, hama à la fin de l'année bazobavuga ati aya mahera tuzakoresha umwaka wose tuzogusubiza à la fin de l'année 187. Kuvuga 187 à la fin de l'année bacavuga ngo bacagusubiza iyi 90 euro. Okay, il faut ko byumvikana. Donc iyi 187 bazora gusubirizamo chaque semaine muri 4% hariho baba bari baragusubiza duke murayi. Donc à la fin de l'année uzoba warose iyi 187 moins iyi 90 donc kuvuga ni nka 97 ari profit wawe. Okay, muri iyi kurikira urabona ko zitwa amazina y'amacouleur ni juste amazina y'amakugira amazi différence. Okay, il y a 270 ni 4.2% par semaine. Par mois wishize mu mahera ni nkaya aux environs. Okay, ku mwaka na ya donc urabona 270 aya mugabo umenye ko aya arimo murana. Okay, aya différence niyo y'inyungu. Green ayo ya 810. Okay, aya ni valeur, izindi valeur z'aya mahera. Okay, iyi ni pourcentage à la fin de l'année. Uko amahera ari menshi niko bagusubiza inyungu nyinshi kubera logique yawe nuko amahera ari menshi bashobora kugenda kuyinvestisa mu bintu byinshi. Okay, bakadiminua n'amarisque menshi. So donc izi portfolio va kuva kuri 90 gushika kuri 5 millions. Okay, mugaha nashatse kubereka gushika kuri 65 do ayashoboka. Okay, il y a 2430 ishobora kuba $2430 cyangwa euro ayo rishe uyabahayemo niyo bazoguhembamo. Donc il y a 2430 ni aux environs ya 500 525 par mois. Y'amayero cyangwa y'amadolari par an. Donc umwaka par exemple atari hamwe ndaza kuexplica ibindi byitwa umpande no bivuga abantu bato babonera 90 je plus 65 nta droit bari bafite conditions avant 2013. Okay, donc rekane kubirangira so iyi company aussi irashobora kuguha na certificat ufite portfolio wembesheje amahera yawe
ndavuga ati ubishatse raguha certificat ya portfolio ufise ibiko izina ryawe kubera utegereza gushirako carte d'identité na preuve yaho uba kugira bamenye uriwe baca babishirako no kuri certificat baguha. Iyi certificat bayitanga kuri gratuit mugabo utegereza kuriha delivery shipping yo bayikurungikira. Donc mode de paiement ingene bakuriha n'ingene ushobora kuriha amahera nizi pour le moment nizi système zihari. Okay, peut-être abantu bake barazi nk'imwe cyane zibiri muri izi mugabo ni ibintu sinzi ko abantu bose muzi ikintu cyitwa PayPal na numaze PayPal hariya bakeya babizi. Bitcoin no? Okay, Swift ni normal, ni banki normal. Okay, ni by'amabanki mugabo iprobleme yiyi nushobora gushiramo amahera ntibakwemera gushiramo amahera moins de 5000 euros kubera ry'amatransaction byo muri banki bice biba abashikira atabakwiye nawe bagushikira atabakwiye. Donc urungitse moins ntibikwiye kuko bagusha amafrais menshi kuri banki. International bank transfer. OKPay ni nko kujya kwa ofete ni nka banki digital. Okay, ni nka banki ushobora ni nka kujya kwa MoneyGram cyangwa Western Union. Okay, n'abantu bo hagati intermediate avuga ati turashobora gufata amahera tukayatwara kuva kuri mu individu kuri company isosiyete cyangwa kuva kuri isosiyete usubira mugabo abantu bo hagati baratwara agasanzara. Okay, niyo problem mugorere iyi ni ibya muri digital abantu bose no bakonse muri ngaha muje ubwambe ko mu biyefoma iki kuko iki ni future money na mahera nk'ayo dufite muri bank. Okay, ubu ahantu henshi urashobora kugura ibintu ukoresheje iyi bitcoin nk'uko muramenyereye ngaha mpesa muramenyereye ya mobile money yabaye abantu nk'abatwewe nibo bayikoze abantu bari ab'investisseur ngo bazi IT so barayikre il à peu près correct urabye izi performance gituma bashize 5.2 ni kubera depuis 2013 performance yamye iba entre 4.2 na 7.2 pour ça manager la délivre. Donc j'ai touché à 5.2 hagati na hagati. Reka dufite par exemple ushize umuntu atanguje 90. Okay, donc ibi ntibigabanti ko ibiharuro biza kwerekana ko ari bizo ko ari exact kuko byaba bibalance entre 4 et 6. Okay, ishobora kuba moins de 5 cyangwa plus de 5%. 5.2. Tuvuge par exemple payout in percentage ni kuvuga ayo ushaka kwiha. Okay, tuvuge ushaka gukuramo chaque semaine. Nk'umuntu ashaka gukuramo chaque semaine adashaka kugira compounding effect. So tuvuga ati musome ai nta ni mahera wajuse ko bigumye ari 0. So ukigira okay. So ibi ni byo biharuro ura kuri 5.2 kubera aya baba bakwiyemo y'ama percentage y'aba managers cyane bazigize iby'akari iby'abiya yabiharuro watoye ibiya kuri rya point aya n'amahera bakwiye ko najya ama charges yabo ajya frais y'aba managers. Okay, ko nibo bafata amahera bakagenda kuri emphasis. Okay, so kuri 90 par exemple turonka nka 2.85 euros ushobora gukuramo ushobora gukoresha ushaka. Donc uyu n'umuntu yakwiyemo chaque semaine. Okay,
à la fin de l'année twibajije gushika kuri ya 5.2 uko izovaria 4.2 6 quelques semaines 7 quelques semaines so mugo dufashe kuri ya moitié uzoba wakuyemo iyi 148. Okay? Yeah? Reka rero turaba umuntu yakoresheje intérêt composé. Okay. So wakoresheje intérêt composé par exemple afashe abantu babiri bafite 90 euro. Okay? Tuvugire tuvuga ati okay, umwa 90 euro ndashobora kubaho ata 90 euro mfise ubinane. Okay, turaba la différence. Donc umuntu nawe yakoresheje iyo intérêt composé uri yuko ajaza arakuramo iyo 2,85 cyangwa atoke ya 2,85 cyangwa mwanda ndayagumizamo panda y'inani wana 2,88 isomene ya mbere naya isomene ya kabiri cyabya isomene ya gatatu rabaye abagucu okay genda niyo ngeze. Donc à la fin de l'année ayo 90 tuba yabaye 270 na aya 270 samahera ari hajya ucukura yo direct aya n'amahera n'ama portfolio wagira subiza. Okay, kurabana kuri iyi somene ya 49 waguze iyindi portfolio ya 90. Okay, donc tuvuga ubu rero umwaka ukurikira unukironka 2 euro wikatobeze umwaka ukurikira urashobora kucuza urihemba w'euro 99 par semaine. Okay, iyi ni 90. Okay, hariho umuntu ashaka kwesera ikindi giharuro 810. Okay, ikangerageze 810 mu kugerageza nawe. So mushize 810. Okay, umuntu ashatse gucaza yakuramo chaque semaine kuri 810 acha 810 isomene ya mbere ushatse gucuzura yakuraho chaque semaine urana utuntu twavere twatseho plus n'ubwo amahera tugira kuramo. Okay, 810 tugira kuramo chaque semaine ukuraho 29,48 euros. Okay, à la fin de l'année vous aurez 1533. Okay, ugira kuramo umwaka uheze ntacyo bagusigaraniye nawe ntacyo basigaraniye. Donc ushatse kubandanya uburindi package. Yeah? So umuntu nawe avuze ati umuntu nawe ashatse kuvuga ati okay 810 ndashobora kubaho ata 810 fise umwaka wose turabe la différence. Okay, 810 nayo urana warose 29 nk'uko byamye n'ijyari oli yakuramo wavuze ko igice cy'andayagumiza muri system d'investissement barasuye yakoresha kandi. Yeah? Donc ugenda araduga yindi wiki ya gatatu uzoba azoca baraya isomene ya gatanu ucugura iyindi ya 90. Ko wakujije 90 ucugura iyindi ya 90 gutyo chaque na 3 semaines. À la fin de l'année il y a 810, il y a 4770. Nous salaire ya semaine à la fin de l'année, à 78 par semaine. Ok? Kubera wabigize umwaka udakuramo uzoshumara ubundi mwaka ushaze nawe ugati nzoca nihemba umwaka ukurikira 100% yaya uzocuzura kuraya umwaka wose. Yeah? Tuvuge uravuze umwaka wa kabiri c'est 4770. C'est moi quoi, Camille. 4770. Je t'en ai pris 100%. Okay. Donc moi quoi, Camille, vous êtes ok. Moi quoi, nari nize mwaka kabiri reka nihembe. Okay, mwaka kabiri wavuze kuzora kora iyo 178 mwaka wose mwaka kabiri à la fin mwaka kabiri uzokuyemo 9000
total 9291. Mwaka wa kabiri uheze naco gufana kuko babisubije mara yawe yose mugabo ya 810 umwaka wa kabiri yagusubije 9291. Okay, sishaka kuja mu bindi biharuro byo hejuru kuko ari abantu baba bataryama mu ijoro. Kandi nziza we amahera yabashize gute? Amahera ya Prophet Bitcoin ni ikintu cyari bwa mbere ndacumbiye itozwa yari bya mbere mu bintu bya Bitcoin. Mu Burundi natwe tumenyereye sinari nzi iyo biva niyo bija. Hama ko wabinyintroduce umugenzi ari muri etazi nawe yakaritegura muri mariage nta mwanya yarafise yo kubisigurira. Hama aca ankonekta n'uwundi muntu, uwundi muntu nawe ntiyaronmaye canivuganira na Martial. Aca nuguruje compte kuri telefone yiwanje iyi nyene mfise. Akambwira ati injira ngaha nkinjira nkafotora screen nkamurungikira. Ugurura iki nkacugurura nkafotora screen nkamwereka niba cugira iki mu minota mike twegereje kugura konti. Hama hageze kugura rero amahera bitcoins ajya amahera ku ya portfolio kugira ngo ndayigure rero byari bingoye kuko bitcoin mu Burundi ntavyo narinzi. Ndagerageza kugura hari uburyo bagugura bifise ayo code ucisha mu kugira ngo niba kuko ahari abantu benshi biba amahera ku bantu bagura ama bitcoin. Ndafise umuntu nzi intermediaire y'umuntu yaguze ama bitcoin kuko urinvestisa mu bitcoin ni yindi business nayo tubimenyereye tuzosanga turiko turakora ibi tutakoze ngaha ugasanga bitcoins ubu investijemo kuri umuntu agura umuntu akagurisha na bitcoin nayo ni business. Hama nari mfise intermediaire y'umuntu yigeze ku investisa araguzinga arahomba kubera ko yahuye n'abayisco ba bitcoin batariho. Chandamubwira nje rero ndiko ndateba ça fait moi ngira ama investigation ya ko nafashe ukwezi kunyera bivuga amera y'umuntu n'umutima we uri kenshi. Nafashe moi ndavyiga ninjira muri YouTube ninjira muri Google ndaba ivyo bintu ndaba babikritika ndaba bivuga neza ndateba ndadesida ndavuga nti jewe ndamaze kugira business nyinshi nahomba ushima nahomba n'amahera menshi irashire kama mbaya Chandajayo niho twaciye tutangura kuvugana na Martial ndamara jewe birangoye kugura bitcoin kubera ko connection zino na system ya bitcoin yino niri quick nkuko mubimenyereye iwanyu kuko nagerageje kugira bya bindi bavuze muga byasi nta kuntu amahera nayokurungikira kuri konti yiwawe comme ça nawe ugaca ufasha kara kigo yangiri jero amahera nashire muri KCB ndayamurungikira hama acaranyugurira kuva ico gihe semeni kurikira nabigize cyane ndarindira après vendredi no watubwira bijya biharuro nyine bavuze nabiharuye bijya calculatrice bakoresheje ça fait 2 semaines uko nyine babivuga baranakurungikira email chaque semaine bavuga ati amahera w'investije pourcentage twafatiye ko ni aba managers bafatiye kuri pourcentage bakuyemo ivyo bakuyemo warosaye. Ça fait 2 semaines où vendredi c'est la 3e semaine. Donc le risque général est fâché. Uworira ayo w'investije nashizeyo 810 euros. Alors ndamaze kuronka bwa mbere ari mu 25 euros bwa kabiri ari muri 30 izi 2 semaines ni 55.1 something. amukorere donc aho kwicara atateko arakuzana akungukirirwa nkuko yinjira mu yindi business akungukira. Donc mugabo hariho parti jewe nkorera n'abantu benshi b'abamama iyi parti c'est pas obligatoire ko umuntu aba uteza kuba parti iyi akitwa question board mugabo iyi ni parti iyi ni nk'akazi nk'akazi ushaka gupromota oriyo yuko iyi organisation baha nka televiziyo cyangwa ibigire publicité cyangwa iyindi agence baprefera guha akazi abamambu aba investisseurs babishaka bo barekomanda ku bandi bantu, ok, donc bagupea par recommandation.
bagupea kwa umuntu ukomanza ukaronka akemvesisi. C'est simple. Okay? Kandi barekonomiza amahera menshi cyane. Uriko bakoresha umuntu baza barahemba ku kwezi agwaye atagwaye baguhemba nuko wabazaniye umukiriya. Yes? Iyi rero niyo question word. Na iyi rero ni societe itandukanye n'ijya mu gihugu. Biratandukanye. Bishwe n'amategeko. Iyi societe ni managinga investissement. Okay? Ici societe investissa iyi societe investissa ni AGAM, Atlantic Global Asset Management. Yeah? Ini societe publie gira publicité, il societe AGAM. Okay? Now, il est basé muri Espagne. Il y a une basé muri Cap Vert. Il est basé muri Espagne, ikagira n'abayitwara batandukanye. Uyitwara yitwa José Manuel Gilbert, no muri Espagne. Okay? Donc, ubaye uri umu investisseur, ari 90 euros, ari 90 dollars, ari 500,000 euros, ari 500,000 dollars, mwese murangana au niveau y'iyi company. Okay? Ushatse kuba parmi iyi company, utegereza kuba un investisseur wa 90. Ntushobora kuba parti y'iyi kuyipromota utari umu investisseur. Kuko logique yabo ntibabona umuntu yongera gupromota ibintu wenyine atagerageje. Kuraba ko bikora. Uri kurabesha abantu. Yeah? Donc, ushwazise kuba parmi y'iyi organisation nk'uko jewe n'abandi bamambre bakeya ngaha baragupea deux fois, bagupea kubiri. Okay? Urabona ko handitse ngo pourcentage of yield on sale nuvuga nk'u par exemple urekomanze wewe nk'u par exemple Aimable yashyize mu 110 bwe amaze nka 6 mois arabona ko bikora arakuyemo amahera yiyo acavuga ati je ndafite ubundi mugenzi nibaza ko bibenefice. Okay? Aimable acavuga ati je shaka kuba parmi icyo akora gusa no kwacceda site yabo yitwa questionworld.us. Okay? No, ES, yeah? Questionworld.us. Donc, il crée quoi un investisseur directement et tu reconnais ça comme investisseur. Ok? Et tu as un contrat où il signe, tu as un lien, où tu as un collège, pour recommander abandi bantu. Niho bamenya wewe ko abo bantu wakomanze ari bawe kubera bakoresheje iyo lien iri specific kuri wewe. Donc, mu Aimable introduire ubundi muntu, umuntu akemvesisa nka 810 mu kwemvesisa. Questionable izocikuriha 5% y'aya mahera umuntu yemvesisa. Rimwe gusa. Yeah? Okay? Izo yamuriha rimwe mugabo yekonomije amahera menshi. Ubu yari gukoresha iyindi societe igirisha publicité, mais c'est pas garanti ko azokutanira abakiriya. Mugabo Aimable yabazaniye umukiriya kandi yarishe. Umva l'importance. Donc iyindi ingene bakuriha baratanga n'amabonus. Ugeze kuba ari amakarriere. Na izo ifse carrière. Iyi company iratanga ama-offer y'amakarriere. Umuntu wese arafite droit y'amakarriere. Ibi ntibisaba igikoba cyawe, ntibisaba uburiwe, ntibisaba igitsina cyawe, wari wese arashobora kuba involved. Okay? Nta discrimination ibaho ngaha. Okay? So, uri umu investisseur. Wese utanguye utangura kuri commission ya 5%. Nk'iyi example nje kubaha, Aimable ari a newcomer kubera ni yacinjira, ariko aratesta amahera yiwe, ntibivana n'amahera washizemo, uwo ari we wese wemveshe 5 million cyangwa wemveshe 90 mwese buri bamwe mutangura kuri au niveau y'ikarrière tangura kuri newcomer. Okay? Uba eligible kuronka 5%. Okay? Kaduga ndaza kubaexplica bikurikira ingene ushobora kuduga muri carrière. Okay? Iyi carrière uyiduga ko automatiquement. Hari amakritère uyashikanye ni automatique. Ushobora kumujyana mu ijoro automatique. Okay? Ni système irakora. So umuntu arinda kucangwa décider politique nyinshi no. Ni système ukwije amakritère ucushika kuri position.
Donc bafite position kuva kuri level 1 gushika kuri level 13. Okay, hari level ziri hejuru taboneka. Okay, izi nazo ni pourcentage uronka directement ku muntu uhokomanze ukoresheje yanye yiwawe personnel. Yeah? Inye yiwawe ukoresheje baguhaye uyikoresha ukakomana nk'umuntu ashyize 90 uronka pourcentage ya position carrière uriko. Yeah? Birumvika? Kuma ngo n'unyuzo. Abyumva? Okay. Iyi ni carrière nuko ukazi ukora urafise abaplanto, urafise abasuperviseur, urafise abamanagers, urafise iyi ni carrière nuko nyene. Yeah? Donc uri umu investisseur ufise droit yo guparticipa kuri iyi partie ya question vote. Mais c'est pas obligatoire. Ni choix yawe. Okay? Ubu turashaka kuvuga ati jene mbishyira amahera nshaka kuzobana n'umuntu n'umwe nshaka kuzokoma n'iryohera abantu banyage gusa. Urashaka kubigira ibyo. Nshaka kuvuga ati je abantu je nshaka gufasha abantu nzi. Ko je niko na beneficia kuri ibi bintu reka partage nabo. Yeah? Donc compagnie urashaka gupartage kuri je ndabibona nkuko ni devoir y'umuntu ubonye ikintu gikora kumubaza. Ko ari umuntu ukunda ntoreka guma acopera kandi afite solution. Yeah? So mugabo icyiza nuko ikompanyi iragupeya gusa. Yeah, what? Okay. Hama kugira ushobore kugera kuri carrière ya gatatu nuko abantu bazoba bembeshije total umva ibi biharuro mubona ngaha iyi ni qualification ukeneye kugira ushobore kuja kuri izi position. Okay? Ushobore kuronka n'aya mabonus. Donc bapaya amabonus kuva kuri 1000 euros gushika kuri 1 million d'euros. Okay? Hari abantu benshi bamaze gushika kuri aya maposition. Yeah? Biri simple. Ni marketing au niveau ya recommandation. Iyi niyo marketing iri effective kw'isi yose. Kuko ni marketing par résultat. Yeah? Kuko basohora amahera ruko baronse abakiriya. Yeah? Iyi company kuva muri itangura 2009 gushika muri 2014 yari ifise umutahe n'inyungu byose byarungutse 400 millions et quelques. Mugo muri 2008 kubera yatanguye iyi système kuva muri 2016 iyi système yi marketing yatangwa muri 2016 il projette 2018 kwizoba iri 5 milliards d'euros. Yeah? Kuko baronka amaresultat kandi basohora amahera make. Yeah? Yeah? Birumvikana? Okay. Na ibindi bikurikira sinuvuga ngo nobakomplika kulo kuko reka mugomgerageze kubisigura. Okay? Donc mwavyumvise yuko iyi pourcentage ariyo bakuriha directement. Umuntu wewe wakoresheje bien. Reka ntange example kugira bese. Aimable Ange Michel yaramuko commande. Yeah? So Ange Michel yari kuri position yitwa ngo board agent. Donc Ange Michel kuri 810 Ange Michel question award yamuhaye 10.5% ya 810 une fois. Yeah? Donc umuntu Aimable nawe yo recommande undi muntu. Aimable achari newcomer. Yeah? Yeah? Aimable achari newcomer kuko Aimable ari kuri 5%. Ubu rero Aimable yo recommande undi muntu ari intéressé. Akembesisa 90 810. Okay? Aimable azoronka 5% kuko système iramukonesa ko Aimable yagize effort yuko umuzanya wa kumukiriya. Okay? Mugabo Ange Michel yicaye muri etage atazi peut-être umuntu. Iyi société iravuga ati kubera Ange Michel yataba Ange Michel na Aimable yari kwitwara kumurongo no gushaka kwitwara kumurongo. Compagnie Chumuri a la différence entre position ya Ange Michel na position ya Aimable.
Ange Michel aussi kuri uwo muntu Ange Michel acamuronkaho 5.5%. La différence 10% ya Ange Michel 10.5 na 5% Aimable Adeline. Birumvikana? Iyo ni deuxième façon bagupera. Okay? Na urashobora par exemple kuba peye ku muntu ari muri Nigeria utazi. Ujyanye mu gitanda uri kuragona. Si blague. Ni réalité kandi ni ibintu umunsi wabikomprenye ibi bintu ukabikompera neza ukabiteza amasaha 40 ukora akazi uzoca udesida kubikorera akazi full time. Uko n'ibintu ukora rimwe bikazokuriha umwanya wose lundi à dimanche 24 heures. Okay? Iyo ni ubwa kabiri. Ubwa gatatu ni igihe y'amabonus. Birumvikana? Ikompani ntigereza iyi organisation ya Questro World, okay? Genda kunda ibintu nico gituma ni concentre cyane mu kuri education, training and development, okay? Kuko iyi kompani ugeze kuri position ya director level barakwemvita ku ma office yabo ukaba bakagutrena n'abapsychologue abadvisor bakweduke ingene mu managing iyi business, okay? Aussi abantu bari muri banki, ndetse abantu bakora muri banki barashobora kuronka ideni rya banki sans intérêt peut-être umwanya. Est-ce que ibyo birabaho ngaho? Nishoboka ushobora gukora muri banki bakaguha ideni sans intérêt umwanya. Birashoboka? Yes. So, iyi organisation aussi, iyi organisation iratanga irashobora kuguha ugeze kuri position ya directors, ugeze kuri position ya director urafise droit ko uguha ideni jusqu'à 75% intérêt interest free sans intérêt pour 10 ans. Nyacumi. Iri deni ririha ata intérêt uri kurareba aradiza inzu jusqu'à 2 millions d'euros. Ugeze kuri iyo position, okay? Iyo 25 uri umuntu donc wageze kuri iyo carrière ni 25% ni kuva mu mufuko wawe, okay? Iyi 25% iva kubera uba warabuildinze clientele nyinshi, yeah? Aba investisseurs benshi bafata ko abo ba investisseurs ari nka diamant. Donc na 25% na kuva mu mufuko wawe, yeah? Ibaye kwaye ku modoka no ku nzu. Imodoka ni 5 ans sans intérêt, ku nzu ni 10 ans sans intérêt. Cyane cyatumye narabonye kuri internet cyatumye kinconvaincre ko iyi company ari réel kandi ari kintu kigira niki. Ubwo navuze iyi company itanga ideni y'imyaka 10 sans intérêt. Nuko yuko au moins iplanifie ko exista au moins 10 ans. Iyatanga sans intérêt. Iki mu bintu byakonverse niki. Yeah? Donc ni ibyo bikenewe kugira ushobore kwapika ijya deni. Okay? Il faut kuba wageze kuri carrière y'umunani y'ijya gold director wararonse na bonus ya 150,000 euros. Okay, kuko ugeze kuri carrière y'umunani uraronka bonus ya 150. Okay? Hama turacaho kwati, okay, banza ugume muri organisation pendant 6 mois. Hama uchugira application. Okay? Le mois de septembre niho abantu ba mbere batangiye kuronka ibintu bagize ubuvumo. Okay? Iyi ni slogan sinzi mu Gifaransa bavuga ati Questro World, we are building the future. Turubaka future. Kandi barubaka future. Abantu benshi muri Europe barakeye nka emploi.
barakeye l'emploi abantu kuba hari abantu bavuga ati ok jewe naho nazi naho atamara afise ndafise umuhonke kameme ayafise kandi peut-être hari amahera abitse atariko arakora umuhonke wawe cyangwa umutanzi cyangwa umufurere ugerageje ukabimwitwika neza ugafashe nk'akazi akabyumva then company irakuriha nk'izi example naberetse ngaho which bishobora ni abarakazi n'akazi then uri umu entrepreneur kandi baraguteza okay iyi ni fair presentation donc abashoboye uca tugira na wari economist ari ni ouverture officielle ya Question World Burundi